uyu rero niwe mu boss wa Adidas, akaba yitwa ni Adidas Lane. Ino mu boss wa Adidas. Ahubwo bafite kontra b'abarundi ni company ya Adidas. Ni hariho umuntu yitwa Kwiza Rodrigue Mazina, Espagne, yasanzwe yakorera atletisme yiwe muri Espagne. Nundi yitwa Olivier, nundi yitwa Thierry, nawe nyakora nyene muri Espagne. Ubundi ni jewe mu Misiri imbere azoca baza kunsinyisha nga ana nk'ikirato kimwe Messi yambara, ana nkamara hakigurwa 130 Adidas ni hariya iriya kote. Aha naho ni Puma, aha niho bakorera byose, zirya mpuzu zose za Puma za ntuze zose zivuye ngaha. Nkuko nabemereka tunazobereka ngaha nuko kino gihugu cy'Ubudagi ubu nabazanye mu company gikomeye cyane gose gisanzwe cyambika imwe mu migwi ikomeye musanzwe mukunda, hariho za Real Madrid, Arsenal, za Juventus, za Inter Miami. Iyo company sini ni Adidas. Adidas niho nibereye muri headquarters ya Adidas, ikaba iherereye muri Nürnberg, ahantu bitwa Erlangen, mugavuga ka quartier cyangwa cité bitwa Erlangen. Erlangen niho iherereye nya company. So akaba ari company yabaye ikreye n'abavandimwe babiri, barabavandimwe babiri yabaye kreye mu 1920 no yabaye ikreyewa n'abavandimwe babiri. So maze kuba n'abavandimwe babiri niho yatangiye gukora ibintu by'ibirato byo kwambara. Ibyo birato byo kwambara yarabikoze ishitangwa kuvyambika nyine nk'abantu ba for example bagenda mu sport. Yavyambitse, hari umukinya yavyambitse akomeye cyane gose, yavyambitse akomeye cyane gose yitwa Owen yarirukanga, yakora atletisme, yarirukanga acatuma company imenyekana cyane gose, kuko yari inkweto imeze neza kandi ikomeye, ikituma company imenyekana cyane gose. Itangwa kumenyekana muri 1948 hari Berlin muri Olympique, niwe yitse yambaye ivyo birato, ikituma imenyekana. Hanyuma rero nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, abavandimwe ko yari company imwe igizwe n'abavandimwe babiri, umwe yari yitwa Adolphe Hardy Dassler, undi yari yitwa Rudolphe Dassler. So inyuma rero y'intambara ya kabiri haca amakimbirane we na murumuna we, kuko bari bavukana ari babiri. Haba amakimbirane na murumuna we, umwe aca rivangura makora mutayi wiwe, aca create yindi yitwa Puma. Iyo yindi yitwa Puma maze kuyikreya nayo ni mukanya ndabatwarayo. Iyo yindi yitwa Puma maze kuyikreya niho uyu Adidas yagumye yikora na wenyene, ariko niho ya Puma nyene nayo ni ikora ibijanye n'imyambaro byo kwambara, kenshi na kenshi nivyo kwambara by'umupira, by'inkino, niko novuga by'inkino. Ego harimo nivyo kwambara byo gusohoka hanze, harimo byinshi na byinshi. Ico bazimenye ko ya Adidas na Puma ni impuzu z'inyambaro yo gukinamwo. So murabona rero ngaha ndi muri headquarters, hajya niho bagurisha niho bagurisha ibyo baba bagiye gukora, amajezi, jezi za Real Madrid zose, za Liverpool, za Manchester United zose ziri hajya indani, hajya handitse Adidas Club, hajya niho ziri hajya indani. Mukaci ndabinza indani ndabereke amahera bigubu ko niba bizimvye, biba bihenze kubera ko abari nyine abara amaoji namwe murabizi, gusa nyine hari iwacu bakora amakopiyato. So nagiye hajya indani ndakuva nguze ikintu, hari ikindi kintu mutari muzi. Ona ngaha ndi ngaha kuri headquarters ya Adidas. Hajya ona hari inzu, ona ka kataje kari hariya, ni ijana amahoteli. For example iyo haje hari ukuntu Adidas itora abahanzi, igatora bajya ba Chris Brown kugira ngo bazoyamamarize impuzu zabo, cyangwa igatora bajya abanonotsi for example nk'aba Francine Niyonsaba. Ariko Francine Niyonsaba sinibaza yuko yarafite kontra nantuze na Adidas, yarafite kontra na Nike, ahubwo bafite kontra b'abarundi ni company ya Adidas. Ni hariho umuntu yitwa Kwiza Rodrigue Mazina, Espagne, yasanzwe yakorera atletisme yiwe muri Espagne. Nundi yitwa Olivier,
nawe nyene akora nyene muri Espagne, ubundi ni jewe mu Misiri imbere azoca baza kunsinyisha nga. So iyo rero abo banani novuga ati abo bahanze cyangwa abanonotsi iyo baje gukora amakontra, gusinya amakontra, kongereza amakontra, iriya nzu iri hari rya etage iriya niyo bashikiramwo, iriya nzu niyo bashikiramwo, rya etage iri hariya niyo hoteli zabo. Kandi ni hari ukuntu amashampiyona yagiye atangure nko mwino minsi champions zigiye zitangura, hari ukuntu ihora ifata for example igafata Adidas igafata nk'umugwi umwe ukomeye. Mu mwaka wahera hari haje Arsenal ngaha nyine muri Erlangen, Arsenal hari iri cikina n'umugwi ngaha nyine muri Nürnberg niho bacikina nawo. So uyu mwaka sinzi ekipa azozana iyariyo, gusa kiramwa kizana ekipa imwe mu zo isanzwe yambika zikomeye cyane gose. Sinzi ko mwaka azozana Real Madrid, sinzi ko azozana Juventus, sinzi ko azozana Arsenal, ko azogakana Arsenal kandi ntabyo, sinzi ko azozana Chelsea, sinzi ko ukwana Chelsea ntiyambikwa na ntiyambikwa na Adidas. Sinzi rero iyo bazozana muri izo zibiri, gusa iyo zije kiya kitaje kiragenda ico bashikamo nico bararamwo. Hanyuma ngaha akaba ariho stade ya ni Olympique, niko bayise, iri hajya mukaje ngena ndahabereke naho nyene hajya, urana hajya handitse Superstar, hajya niho amanani, niho ama parking y'imiduga hajya. Gusa inyuma yaho hariho etage iri inyuma yaho hariho stade iri hejuru y'amazi, nyene iri hejuru y'amazi hajya. Ndaza kuba twadayibereke naho nyene, wewe mugume munkurikirana, mugume hafi tu, iri hejuru y'amazi iyo stade niho bashoboye kuyikora, iyo stade niho iriho iberamwe inkino, izo nkino za for example nka nani yaje ijya Arsenal ikaza gukina na Namba, ariko bategura nyene amarushano, cyangwa hari ukuntu nyene bategura abanonotsi bakaza nga bakirukanga bajya Adidas sanzo sponsoriza, hari ukuntu nyene baza nga bakiruka nga nyene muno muji wa Erlangen, hose baza kurukira mwiyo stade nyene hajye nyene niho baruhukiramo hajye nyene. So mwandaye munkurikirana, ico ndabahimiriza mu bandaye mugira subscribe, musharinga yeshabaho kugira ngo ndabereke ubudagi bwose nabibonje nzobereka kabisa. Wewe wandika muri comment icyo ushaka kumenya ku budagi, amace ndagutwara ndahakwereke hose, nzababereka kabisa. Nico nabaranda mwakoze kunkurikirana cyane gose. Ubu rero ngira ndabatware ndari muri store, ndabereke ukuntu ibintu bigugwa, amabotine agiye gukina umupira, ndabereke uburyo ajya amajezi za Real Madrid amahazigugwa Prido Sairo, ariko usanga kubera ko ari muri headquarters niho bikorerwa, nyimba yagugwa Sairo aca wayimanura agaca ariko 30% kaje usanga igugwa 70 €. Urumva rero nawe ntuzobore kutayintuma, nzoyikurungikira original uko tujya ziwacu hari yangira ngo babasubiyemo abakopi. Mwana tumunkurikirana abereke byinshi. Mwabonye ni jezi z'Ubudagi, nazo nyene niho zerereye, niho ziri majezi y'Ubudagi. Aisha dusanga bizimvye gute, urabira nawe bayikuye kwijana y'amayero €100 baca bayishira kuri 70 €. Nabona ko usanga ari ibintu bizimvye nyene, kuko abara OG na OG ni muzo kwambara mwaka n'umwaka tarahera. Nawe ibintu byo tuwe no mashuzi naho mashuzi n'amabotine gusa, none iyo usanga zimvye. Urabona nk'iyi ni 70 €. Ira ni sakundi save urabona, usanga nyine ari ibintu nyine bizimvye nyene by'amaoji, amashuzi y'amasiporo yo kwambara no gusohoka hanze, hose nta nyine bikorerwa. Hana nk'iyi kirato kimwe Messi yambara, hana nkamara hakigurwa 130 €. Ibi byose 27 €. Uyu rero niwe mu boss wa Adidas, akaba yitwa ni Adidas Lane, ni mu boss wa Adidas.
niyo ngaho niwe atwari kampuni ariko nibaza ntawe gihari. Hano jezi za Bayern Munchen, iyi ni jezi y'Ubudage Kimmich jezi y'Ubudage naho nyine zisanzwe zikorerwa ngaha nyene. Iyi ni jezi za Bayern Munchen, hano kariya jezi za Bayern Munchen ni ibiri ku mayero 100 ariko baca bayikora akayishira kuri 70 mu gihe uba wishikiye mukina muri store. Nkuko rero nabemereye ubure mu nkurikirane ndabatware muri Puma, bana iyo ni symbol ya Puma. Urenga ndabatware muri Puma naho ndababari ivyaho, ndabereka iyi company ya Puma nayo ivyo bagurishamwo. Kore mubonana nababwiye ubu ndi kuri headquarters ya Puma. Mwabonye Puma? Ndi kuri headquarters ya Puma niho nishikiye. Murazi yuko ariko nababwiye ubwa mbere muri video nakoze ya Adidas yuko barabavukanye babiri, umwe bacabara mu intambara ya kabiri y'isi bacabara hari imishamirano nyene ntibumvikana neza. Bica bisaba yuko umwe aja gukora ivyiwe uwundi acaja gukora ibindi vyiwe. Umwe acagumana izina rya Adidas uwundi acarahindura acagira Puma. Uyu rero ujya afise Adidas niwe yitwa Adolphe Ardi. Uyu nawe wanani w'iyi company yanani ya Puma yitwa Rodolphe. Niko yitwa, niwe yashinze iyi company ya Puma, niwe yayishinze. Ubu ndibaza ntibakiriho kubera ko haciye imyaka myinshi cyane gose barayishinze. Nimwe mu makampani akomeye ngaha cyane gose mu Budagi ndetse ku isi yose. Adidas na Puma niyo novuga ati mu bintu vyambagwa vy'intunze vy'inkino nibo bafurunisa cyane gose shabaho. For example nk'iyi ngiye ndabizindani hajya muri store ngiye ndabizindani mu bintu bagurisha indani, ndabereka indani ibintu vy'amajezi za Man City, amakipe menshi cyane gose. Man City naho nisanzwe yandikana ntuze ni Puma, na Borussia Dortmund yose yambikwa ni Puma, hamwe n'ibihugu bimwe vy'imipira byambikwa na Puma vyinshi cyane gose byo muri Afrika nka Cote d'Ivoire yambikwa na Puma. Ubunye bwacu sinzi ko hari igihe buzoza burambikwa na Adidas cyangwa na Puma, nje ndamenya sinzi. So ngari ndabizi indani ndabereke ibintu bagurishamwe indani, ibintu nk'ivyo ibintu bagurishamwe indani nyene. Baranga indani muri breeding niho bakorera vyose, ivyambagwa by'amashuzi y'amabotine ya Puma, byo birato vyiza ushobora gusohoka hamwe zirya mpuzu ahindani nyene niho bakorera ngaho indani nyene muri Adidas ngaho indani niho babikoreramwo. Iya company nyene iri handi nyene ahandi uja no kuri Adidas ni nko iminota, for example ni iminota 15 amaguru, kuko ntiyaciye ayishinga kure yaho, yaciye ayishinga hafi yaho na Adidas nahiri. Umva rero na Puma niho umva biri amfase na amfase nyene na nyicu vyumva biri hafi na hafi na Adidas ni hari yari yakote. Aha naho ni Puma, aha no bakorera vyose, zirya mpuzu zose za Puma za ntuze zose ziva. Ubu rero nganda abinzi indani ndabereke ibintu bagurisha indani muri store ya Puma, ubona ibintu yabo mu nkurikirane rero twagiye gose babizimvye, ikatwinjira indani ndabereke. Ya majezi ya Man City, Manchester City usanga zihenze hana nk'iyi nta zina ririko ariko kuraba amaheri igurwa amaheri ijana ni igurwa za Manchester United, amaheri ijana ni igurwa kuko abara amaoji yeah ayo sina mabotini hizo sini za ana za jezi za Dortmund, amajezi ya Dortmund hose ngaho hose niyo yagurira
ishapo, ana maoji ana ngaha ziba zihenze cane gose, ziba zihenze for example nk'iyigurwa nka iniswa sankombe yeah, yamwe amajezi nyene ameze fresh nyene, ariko amajezi nyene menshi cane gose, iza Asemira zose zambikwa na Puma, urabona na Asemira yose yambikwa na Puma, Asemira urumva baba bafise amagipe menshi bambika, iyi yose ni ekipe yo mu Budagi nayo nyene yambikwa na Puma, ndayibagiye ukuntu bayitwa, haraba hari abantu benshi baba barakoze ama contrat, bana nantuze na Portugal ya Cristiano Ronaldo yambikwa na Puma, na Portugal yambikwa na Puma, Uburundi nimba buzokwambikwa nande je sinzi, aya mashoes ya sport nayo nyene ariho nyene, gusa nyene uko nyene usanga biba bihenze ukuntu, ca wemera igarama, na jene ngaha ahanza kuvaho nguze ndabashoreye, n'aya mashoes nyene ameze fresh, aha nyene niho hari nyene zose niho babigurisha, urabona ya mashoes nyene agezweho nyene, ya mashoes nyene, urabona iyi shoes nawe urayizi ya Puma, kigurwa amayero ijana, wabonye sayero n'igurwa sayero n'iya rouge yose, aya n'amabotine nayo nyene usanga azimvye nyene, Neymar Junior nawe nyene bafitaniye contrat na Puma, iyo aje gusinya aza ngaha nyene muri headquarters ya Puma niho asinyira, uyu nawe ni Coman umufaransa akinira Bayern Munich, nawe arafise amasezerano na Puma, harya musinya amasezerano uzorambara impuzu za Puma, baca baza baraguha impuzu ku buntu uzambara uzigira publicité, ibintu nk'ivyo, n'iyi nyene ekipe yo mu Budagi St Paulo ni ekipe yo mu Budagi, urumva rero ngaho urashobora kugura ijezi for example ya Bayern ya Dortmund ukayigura atana kimwe kiriko, ukayigura aya mahera ngaha basizeko ngaha, hanyuma ugaca ugenda hariya ugaca bayigushirako kuri 25€, ugaca bashirako izina ushaka, nimba ari izina ryawe, nimba ngaha baca bashirako nyene n'Ubudagi ngaha munsi, bagaca bashirako nimero 10, baca bagenda bakabikora ugaca ubaha iyo 25€, yeah, tuba tuntu tunani twa Dortmund, ego mwakoze kunkurikirana, merci sana, ico nabasaba gusa ni ukwandika muri commentaire mukavuga iki aho mukeneye hose, mukeneye mutarabona nkaho batwara.